rwa ruzi nuze rwa bwato bwaciye bumera neza, cya kiyaga nticyashoboye kuza kiraterera amazi. Imana idufashe cyane bene data. Kubera iki? uwo ariko arabateza ibyago yaravuye muri nyabwato, bamaze kumuta rero ngaho muri urwo ruzi. Hehe, reka twumvire ibyaciye biba. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV, ndabaramukize amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Dushobora kuba dusize video umerewe nabi, ugwaye, uri mu bibazo, ariko turagusengera kugira ngo uhoraho akomeze kubana nawe, uhoraho akomeze kukiza ingwara zose uwo bugwaye. Rero nkuko mubona turi ngaha, twarababwiye yuko tugiye kwigisha igitabo ca Yona cyose. Rero uyu munsi tuzanye parti ya kabiri. Iyo parti ya kabiri turaza guhera ku murongo w'umunani, so kuko twagarukirize ku murongo w'indwi. Hanyuma rero ku mazina yanjye nitwa Nduwimana Remegio, abato babanzi ndazi subwa mbere abantu bose muranzi. Hanyuma n'ubu turi kumwe yo bibwira, hanyuma tukabandanya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, abakunzi b'ijambo rya Kiza TV, ku mazina nitwa Shimirimana Estera. Urakoze cyane. Hanyuma reka dusengere iri jambo ry'Imana tugiye kwiga. Data wo mwijuru, turagushimiye tugukengurukira, turagushimiye kuko uri Imana usobora byose, uri Imana Isaka, Abrahamu na Yakobo, uri Imana miri kumwe natwe, uri Imana yama irikira tuzigama. Ivyo byose turabigukengurukiye. None Data wo mwijuru, turi ngaha imbere yawe tuze kwigisha ijambo ryawe. Turagusavye Data wo mwijuru ubane natwe mu mwanya tugiye kumara ngaha, uze kubana natwe. Tugiye kugurura akanwa kacu, ariko Data wo mwijuru wewe abari uza kwivugira. Turakwingize kugira ngo utaramure uyu mugwani Satani, wewe abari we wivugira, wewe abari we wigendera, wewe abari we wiganzira muri iki kibanza. N'abariko baradukurikirana nabo kandi ubahezagire kugira ngo iri jambo ryawe rizabagire n'akamaro mu mitima yabo. Uzabugize neza Data wo mwijuru. Dushobora kuba turiko turigishira ijambo ryawe, bamwe bagwaye, bamwe ari mu bibazo, ariko ndakwingize nabo kandi muri uyu mwanya ngo ubatacinge babone ikiganza cawe, ubakize. Uzabugize neza. Byose ngandabigusavye nizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Rero turagiye kwiga muri Yona. Iyi video parti ya kabiri parti ya mbere yarasohoce, iyi ni parti ya kabiri. Wewe ubwo wari ubwa mbere utigeze uraba parti ya mbere, urasaba kugenda ukayiraba kugira ngo utahure uko bimeze. Ushobora kudukurikirana kuri Facebook, ukadukurikirana no kuri YouTube, hose iriho. Iyi rero izoba ari parti ya kabiri tugiye kwigisha duhera ku murongo w'umunani. Reka nsabe Esther kugira ngo adusomere muri Yona igice ca mbere umurongo w'umunani. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Muri Yona ndahera ku murongo w'umunani, ndageza ku murongo wa 17 havuga ati: baca baramubaza bati, enda tubarire utumye dutegwa ibi byago, ukora igikorwa ki? Uruwa hehe? Uruwo mu gihugu ikihe? Urubwoko ki? Arabishura ati, ndumuheburayo, nubaha uhoraho Imana nyenijuru yaremye ikiyaga n'imusozi. Agarukirizaho bene data, aho twari twagarukirize aha rero bari basanze Yona aho yari yicaye mu ifuruka, nkuko twabwiye kuri kiya gice ca mbere umurongo gwera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi. Yona yari yicaye hano mu ifuruka. Amaze kwicara mu ifuruka yari karakubita itiro rimwe rya hatari, abandi bariko barambaza imana zabo. Rero niho umukuru w'ubwo bwato yaciye amusanga hari muri ako gafuruka, aramubwira ati, mbewe ko wisinga gusinzira kandi ubona turi mu byago, kandi ubona turiko turagira ibibazo. Rero batangura kumubaza, kandi nawe urashobora kwiyumvira ati, none uyu ariko arasinzira, abandi nabo bariko barasenga, bariko barambaza imana zabo, uyu nawe ariko arakubita imigono. Ni lazima namwe mugere kumubaza ati, none wewe uri ubwoko nyabaki? Uri ubwoko nyabaki? Uri uwo mu gihugu kihe? Imana idufashe cyane gose.
baramudedaguza kabisa ati wewe uva hehe, tugomba tubwire igitumye dutegwa n'ibi vyago. Yona arabishura ati jewe ndi umuheburayo, ngo kandi ngo nubaha uhoraho wenyene, nubahe Imana yanje yonyene. Ngo Imana yagize ene yaremye ijuru n'imisozi. Imana idufashe cyane gose. Ngo nubaha Imana yanje yonyene. Bene data, murumva iryo jambo. Ubandanije ku murongo w'icenda bandanya. Arabishura ati ndi umuheburayo, nubaha uhoraho Imana nyene ijuru yaremye ikiyaga n'imisozi. Maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ivyo ukoze ibi ni biki? Haleluya. Kuko abo bantu bari bamenya kwahunze uhoraho, kuko yari yabibabwiye. Ico gihe amaze kubabwira ati jewe ndi umuheburayo, nubaha Imana yaremye ijuru n'isi, yaremye ijuru n'isi karema n'imisozi. Ba bantu rero baramubwira ati ba bantu batangura kuzugumira, baragira ubwoba, baravuga ati uyu muntu yo kuko ntuzeyi Yona yari yamaze kubamenyesha, kubabwira ati jewe rero uhoraho yarantumye hehe, yarantumye Ininewi kuza kuburira kiya gihugu. Rero ba bantu baca baravuga ati kumbe ibi vyago bitubayeko Yona ni wabitumye. Imana idufashe cyane gose. Baca baragira ubwoba. Ubandanije ku murongo wa 11 uravyumva neza ingene vyabandanije. Baramubaza bati tukugire dute kw'iki kiyaga kitureke kibe agahwekere? Kuko iki kiyaga ciyongeranya gusuriranya. Arabishura ati nimunterere munte mu kiyaga, niho iki kiyaga cobabera agahwekere. Kuko nzi yuko iki kigihuhuta c'inkomezi kibahora jewe. Imana idufashe cyane gose. Ngo baramubaza bati tukugire dute? Bene data, murumva iryo jambo. Bace bamubaza, bari babandi bari bagirane batwaza burya bwato. Baramubaza ati tukugire iki kugira ngo turonka agahwekere, kugira ngo uyu muyaga ngo tureke. Imana idufashe cyane gose. Reka ndababwiza ukuri bene data, nawe uri kurankurikirana ukaba uri kumwe n'undi muntu ariko araguteza ivyago, nawe uri umukristo umeze gute ntusaba kumwihanganira. Uravuga ati jewe nirazima kwera iki kintu sino cihanganira. Rero nawe bajyana bariko batwaza ubwo bwato baramubwira ati none we tugugire gute kugira ngo uyu muyaga uturekure. Imana idufashe cyane gose. Nawe ngo arabishura ngo ati nimunterure ngo munte mu kiyaga, ngo niho ikiyaga cobabera agahwekere. Imana idufashe cyane. Urumva Yona wenyene ati kuko Yona yaramaze kumenya ati ibi byose biriko biraba, ibi byago by'ubu bwato biriko biraba nize ndabiteye. Aca arababwira ati rero munterere mu ruzi. Nimwanterera mu ruzi ibi byago byose biriko biraba bako bizaca bigirane, biroca bibareka, ubwato buroca bugenda tangorane, kuko ni jewe byose ndiko ndabikora. Imana idufashe cyane bene data. Wewe uri kurankurikira niyo nguma ndababwira no kuri pati ya mbere ko umvira uhoraho. Uhoraho afise imbaraga, afise inkomezi nyinshi ziruta abantu bose. Iyo yagutumye ahantu kanka kumwumvira araguteza ivyago. Nimuzokwibaze ngo Satani ngo niwateza ivyago gusa, n'uhoraho araguteza ivyago bivaye nuko yagutumye canke yaguhamagaye wowe ukaguma wanka kumwumvira. Aswa kuguhamagara ati nyaruka wihane, nyaruka wihane ivyaha vyawe urimwo, wowe ukaguma wigira yuko ati je nta vyaha mfise. Mwene data turi kurandaba, uhoraho azaguteza ivyago. Ibi nivyo vyabaye kuri Yona. Nkuko nababwiye ati iyi nkuru ya Yona tuzoyigamaka yose tuyimare. Ibi nivyo vyabaye kuri Yona kubera iki? Ntiyumviye uhoraho. Rero Yona amaze kubabwira ati je ni munterure, nta rudi rubanza mwoko, nta n'ikintu na kimwe mwokora kugira mwebwe mukire ubuzima bwanyu, ni munterure munte mu ruzi. Kuko Yona yarabiza ati niyaza muri rwa ruzi
ibi byose bizoca uburyo bwacu buzoca buba neza. Reka nsabe Esther nawe agira icyo avuga ko kuri uwo murongo. Umurongo uratwigisha cyane rwose. Dukwiye kumvira uhoraho iyo abadutumye, ntitumugambararire kuko yona yuko yarazi yuko ahunze agiye muri ubwo bwato ko atacaza kuba kandi ataho Imana izomufatira kagiye nyene bihenze. Ariko Imana nta muntu ashobora kuyihunga kuko murumvise kungene yona Imana yaciye imuteze ibyago mu bwo bwato yari arimo nabo bari kumwe bose, ikiyaga kigahuhuta kikongera kigahuhuta, abantu bari kumwe bakumva yuko ubwato bugira buzame mu mazi. Ariko kuko yo nawe yarabizi yuko ari we yabikoze, ababwira ati ni munterure munterere muruzi niho kikiyaga cobareka. Ariko naho bamutereyeyo turaza kumva inkuru ukungene byabandanije. Imana idufashe cyane bene data. Iyo namaze kubabwira ati jewe ndazi ibi byose nta wundi yabiteye ni jewe, niyo mpamvu munterura mukanta muri urwo ruzi. Reka dusome ku murongo wa 13. Ariko abo bantu barushiriza gusoza ngo bagaruke hakuno imusozi. Ntibabishobora kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya kirabananira. Imana idufashe cyane. Ngo abantu basoza ubwato ngo bakomeze basoza kugira ngo barabe yuko ngo borengana, barabe yuko basi burya bwato bwogira ku nkwariya ku nkombe y'uruzi babone kuvayo. Ariko byarananiranye. Kubera iki? Yona aracari muri bwa bwato. Ndeka twumvire ku murongo wa 10 na kane ingene abantu baciye batangura gutakambira uhoraho naho. Nico catumye batakambira uhoraho bati turakwinginze ewe uhoraho twoye gupfa tuzira ubu bugingo bw'uyu muntu. Kandi ntuduharure ko amaraso y'abadafise ibicumuro. Kuko wewe uhoraho ukoze ico ugomba. Imana idufashe cyane gose. Ngo nico gituma, ngo nico catumye batakambira uhoraho. Babandi bariko barasoza ubwato bamaze kugerageza bakabona ati ibintu kweri ndabona ntidusubira gushikariya ku nkombe y'uruzi, byamaze kwanka ko burya bwato buguma busurirana n'umuyaga mwinshi cyane. Baca batangura gutakambira uhoraho. Baravuga ati turagusavye utugirire iki? Utugirire ikigongwe. Twebwe nitugomba kuzira ico tutagizeni. Tutakoze bene data. Rero bavuga ati nta kuntu twaza kuzira Yona kandi Yona ari we yabikoze. Impamvu babivuga uko nuko bavuga ati twebwe rero uyu muntu tugomba tumute mu ruzi. Nta bundi butara mu buhari, ni lazima tumute mu ruzi kugira ngo uru ruzi rugire ente rutureke. Ngo nico catumye batakambira uhoraho bati turakwinginze ewe uhoraho twoye gupfa tuzira ubugingo bw'uyu muntu. Murabyumva bene data. Baciye batakambira uhoraho ati turakwinginze twoye gupfa tuzira ubugingo bwa naka, tuzira ubugingo bwa Yona. Wewe uri kurankurikirana, ibi bintu byabaye kuri Yona nawe bisaba kukubako. Usaba kuba uri kumwe n'umuntu yacumuriye uhoraho, amaze gucumurira uhoraho wahora akabateza ibyago aho hantu muba muri. Nturokwemera yuko wewe upfa ujya kandi uzi wateye ivyo byago. Uravuga ati je uyu muntu yateye ibyago ni lazima bari we apfa. Ariyo mpamvu abantu basoza ubwato bavuze ati nitugomba yuko aya maraso ya Yona agira hane aduharurako. Imana idufashe cyane bene data. Amen. Imana idufashe cyane. Amen, amen. Urumva ngo kandi ngo ntuduharure ko amaraso y'udafise igicumuro kuko wewe uhoraho ukoze ico ugomvye. Ngo ntuduharure ko amaraso y'udakoze iki igicumuro. Ibi byose uhoraho niwe yabigomvye, kandi ni navyo uhoraho niwe yakoze ivyo bintu kugira ngo yereke Yona yuko uhoraho afise iki, afise imbaraga. Niyo mpamvu uhoraho yateze ivyo byago muri ubwo bwato. Kandi wumvire ngo uhoraho yagomba kubica.
wewe ico yarondera agombye kwerekana inkomezi ziwe. Nawe uri kurankurikirana, twumvire uhoraho. Nituze kwinyegeza ahandi hantu ngo uhoraho ntazodusangayo. Nituze kwinyegeza mu bandi bantu ngo uhoraho ntazogusangayo. Azaza atore wowe nyene wakoze ico caha, hanyuma aguhane. Katwumve ku murongo wa 15 na 16. Nuko baterera Yona bamuta mu kiyaga. Ikiyaga kireka gusuriranya. Haleluya. Ngo nuko baterera Yona bamuta mu kiyaga, ikiyaga kireka kugira ante gusuriranya. Bene data, bamaze kumuta muri rwa ruzi, nuze rwa bwato bwaciye bumera neza, cya kiyaga nticyashoboye kuza kiraterera amazi. Imana idufashe cyane bene data. Kubera iki? Uwo ariko arabateza ibyago yaravuye muri nyabwato. Bamaze kumuta rero ngaho muri urwo ruzi, reka twumvire ibyaciye biba. Maze abo bantu baca batinya uhoraho, bihebuje bamuha ikimazi. Haleluya. Bamusesereza amasezerano. Imana idufashe cyane gose. Bamaze kutayona muri yanuze muri rwa ruzi, abantu baciye bategwa n'ubwoba, bariyumvira ati none baratagura kwiyumvira ati none ibi bintu ko bibaye uku uhoraho ntazobiduharurako. Ibi bintu ko bitubaye kuku uhoraho azaduharura ku iki cyaha. Rero bacatangura gutanga iki? Guhereza uhoraho ikimazi. Kuko bari baza ati ibintu ko tubikoze uko uhoraho azaduhana. Ariko reka ndababwiza ukuri bene data, uhoraho ntiyashobora kubahana. Yahana ujya muntu kuko uhoraho yari kararondera Yona, kandi nta kindi kintu cyatuma kumukura muri rya bwato atabanze kugirisha ubwoba burya bwato. Abantu bose bagira ubwoba kuko yaba bikeneye burya bwato bwari kuhenuka. Ariko icyakora gusa bwa bwato bwagira umuyaga mwinshi cyane. Kugira ngo Yona ave muri burya bwato. Reka rero wumve rero ibyaciye biba rero ikintu nzeyi ivyo uhoraho yaciye agenera Yona amaze gushika muri rwa ruzi. Uhoraho agera urufi runiniya ngo rumire Yona. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Ngo uhoraho agera urufi runini. Mwene data, ntabwo wimvira ngo ni bwa bufi bumwe butonyi wirika kuza kuroba hajya mu myonga, bumwe bwe wirika kuza kuroba hajya hepfo. No, yagenye urufi runini rusumba na wewe. Rusarugirana. Rucarura mu mira. Muriko muravyumva bene data. Rwa rufi rwacerumira Yona. Yona aca yibera mu nda. Yago. Aca yibera mu nda y'urufi. Mwene data muriko murankurikirana, reka dukorere uhoraho. Reka twumvire uhoraho. Tutagomba yuko dusubira gutegwa n'ivyago, tugatangura kuza wewe Imana yaguhaye igihano, ugatangura kandi kuza kuyibwira ati Imana nkizukuru. Ugasanga Imana yaguhaye igihano c'ubugwayi kanaka, ugatangura kuza kuyisaba ati Imana nkoruko. Kandi utagomba kubanza gukora kigimana iki yakuronderako. Imana idufashe cyane. Nitugomba yuko twoba nka Yona. Kuba Yona yaciye amigwa n'ugo rufi, urufa mahero ruramumira, uhoraho ari we aritumye. Yona agasigara agira ane yiyumvira, yibereye mu nda y'urufi, atanguye kwiyumvira. Rero tuzoca twumva ku kindi igice ca kabiri, kuko cyari igice ca mbere turangiza. Igice ca kabiri tuzosoma, niho tuzokumva rero ivyakurikiranye, ingene Yona yaciye asengera mu nda y'ugo rufi, n'ingene vyagenze. Imana idufashe cyane bene data. Amen. Wewe uri kurankurikirana, komeza ukorera uhoraho, wumvire uhoraho, ivya gutuma ubikore. Reka tumukorere uhoraho. Reka dukorere Imana yacu bene data. Iyi ni Imana nziza. Imana yemeye ikarungika umwana wayo w'ikinege akaza ngaha kuri iyi si,
akemera akitangira twebwe kandi we atanicaye yari afise. Niyo Mana tukwiye gukorera. Imbere yuko turangiza, reka mpereze Stella nawe agira ico rangirizako, hanyuma turaca turirimba ibice intuze ya 200 mu ntuze mu gitabo ca Kantike, hanyuma ce dusenga. Dukumvira uhoraho, uhora tukamukorera mu mpwemu no mu kuri, kuko murumvise inkuru ya Yona uko nyene yiyumviye yuko ahunze Imana, ko itaromusanga mu kiyaga, ariko ikiyaga catewe n'umuyaga mwinshi kirahuhuta, abo bari kumwe baragira ubwoba bwinshi cane, ariko Imana ntiyagomba kwica abo bari kumwe, yari ikeneye Yona, kuko Yona yari yase kuyumvira kugenda i Ninewi kuburira abantu kugira bihane. Namwe rero mwege twese dukwiye kumvira Imana, tugakora ibihimbara Imana, kuko nitwakora ibidahimbara Imana iroduteza ibyago nta kabuza, kuko ntituroba tugomba kuyumvira, ko yaratugiriye urukundo iradupfira ku musaraba, iremera irabambwa izira ibyaha byacu kugira uducungure. Dukwiye kubaha Imana, kuko Imana iradukunda, ariko twega abana b'abantu nitubibona. Duhinduke dutumbire Yesu wenyene, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nitugire umutima nk'uwo Yona yagize ati, ko ngiye muri burya bwato ntacomba, ariko urumva ibyago byamubayeko. Urakoze cyane bene data, mugume mudukurikirana. Iyi yari pati ya mbere. Ya kabiri tugiye kuzosohora pati ya gatatu. Rero ndazi inkuru ya Yona yose tuzoyumva uko vyagiye bigenda. Rero reka turirimbe umurongo gusa umwe kubera umwanya uri kuragenda, hanyuma naca nsaba Esther abwira aca senga, hanyuma ce turangiza iyi video. Ururimbo rwa 49 turaririmba. Ugusenga kuramfasha ibihe byose, kunshikana kuri Data, akankiza mu bingoye, kandi Satani yanteye akansuku uburyo bwose, ibiheta ngabo keshi, ugusenga kuramfasha. Mwene data turi kurankurikirana, ngo ugusenga kuragufasha. Iyo usenze ibibazo byawe byose urimo birarangira. Iyo usenze uhoraho akomeza kubana nawe, ariko iyo udasenze birokugura kugira ngo ubonane n'uhoraho. Ngo kandi ngo iyo usenze ngo uhoraho arakurinda nde? Satani. Arakurinda Satani. Ururimbo ruraryose cyane gose. Imana idufashe cyane. Amen. Reka nsabe Esther rero kugira ngo asenge, yongere asengere n'abagwaye, yongere asengere n'abariko baradukurikirana, kugira ngo turangize ikiganiro cacu cy'uyu munsi. Turagushima Mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda. Wowe wadupfiriye ku musaraba, ukemera ukabambwa uzira ibyaha byacu kugira uducungure. Ni wowe Mana wenyene Mwami, nuhabwa icubahiro, uzokwa muri ndiho, uzokwa muri Alpha na Omega. Ijambo ryawe Mwami uri mwijuru, twumvise yuko ngene Yona yaguhunze Mwami uri mwijuru agiye Ninewi, ariko ukamwereka ko ari wowe Mana wenyene ushoboye. Ni wowe Mwami ishishira kubandanya ubana natwe twese n'abariko baradukurikirana. Uduhe gukunda wewe Mwami, uduhe kwamamaza ijambo ryawe, tubwire abatarakumenya bari mu byaha bitandukanye kugira bagaruke kuri wowe wenyene, kuko ari wowe ukunda guharira. Nta wundi Mwami twizigiye atari wowe gusa. Bananye duha ubwenge no kumenya gusenga Mwami uri mwijuru, no guhungira kuri wowe kugira ntiduhure n'ibyago nk'ivyo Yona yahuye navyo. Mwami uri mwijuru uzobugize neza. Tukweretse abagwayi mu mpande zine z'isi waremye, ubahe gukira indwara zabo. Abageze ku mfiro bahembugwe nawe. Mwami ubahe gukira, ubahe kuronka ubugingo Mwami uri mwijuru mu buzima bwabo, nabo bumva amahoro Mwami. Wowe niwe Mana y'ukuri atakikunanira. Abafise ibyago
uburyo bwose mwami we urabazi Yes, Lord. kubibakurako Hallelujah. abatarakumenya mu mpande zine z'isi mwami uri mu Mighty ijuru bahe name of kukumenya no Jesus. kukugarukako mwami no kuguhungirako kugira begere wowe wenyene nk'uko ururirimbo ruvuze ati nta wundi mwami yoza ahwanye nawe atari wowe Ni wowe wenyene Yesu gusa. oranyene imbabazi ubandanye ubana natwe ubandanye utwongera imbaraga zo gusenga no kongera imbaraga zo kubwira abatarakumenya kugira bagutahure nitwosaba byinshi ngo dusara ariko turaziwe kuri nyinshi kubyumva ni mu izina ryawe ryera Amen. Urakoze cyane kudusura gusengera abagwaye. Imana iguhezagire cyane gose. Hanyuma rero bakunzi b'ijambo rya Kiza TV tugarukirize ngaha. Iyi yari pati ya kabiri, mukurikirane pati ya gatatu. Utararaba pati ya mbere urasubira kuza kuyiraba ku ijambo rya Kiza TV, usubira kuza kuri YouTube ukadufollowinga ukanakanda subscribe, hanyuma ukaza no kuri Facebook naho kandi inyigisho hose iriho. Imana ibahezagire mwese muriko mudukurikiranye kandi ntimwibagire kuyisangiza n'abandi. Imana ibahezagire cyane gose. Shalom shalom, bye bye.